Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye kwitabira amasengesho azobera i Washington yatumiwemwo n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba leta y'u Burundi yuko yokwemera yuko abarundi badafise ivyangombwa vyo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutahukanwa ku neza ata ngorane zirinze kubamwo muri rya tegeko umukuru w'igihugu nyene mushasha Donald Trump aheruka gusinya risaba abimukira bose n'ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babayeho badafise impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke impapuro ziba zaramaze guta agaciro yuko bose bova muri Amerika bagatahukanwa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande umushikiranganje ajeje uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi yuko botandukanya ahari inyubako ndetse n'ahari indimiro kugira ngo uburimyi bashobore kubuteza imbere. Mu gihe kandi umushikiranganje ajeje imigenderanire avuga yuko Uburundi baheruka gusinya amasezerano agera kuri 17 n'ibisata bitandukanye mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire ndetse niyo guteza imbere igihugu c'u Burundi. Aya n'ayandi ni muri burakeye kuri uyu wa kabiri, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa kabiri, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yaraye afashe indege afashe urugendo ruzomushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye kwitabira ubutumire bwa mugenzi we Donald Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masengesho azobera i Washington hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masengesho rero umukuru w'igihugu akaba yitabiriye inyuma yuko umukuru w'iki gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika afashe ingingo agishika ku butegetsi yuko agiye kwirukana abimukira n'abasanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafise impapuro zibemerera kubayo. Uru rugendo rero rukazoba n'akaryo keza ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko kugira ngo yunge ubucuti canke akomeze ubumwe buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Burundi. Akazohurirayo kandi n'abatumire batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, harimo abakuru b'ibihugu n'abaserukiye amareta atandukanye bazoba bitabiriye ubu butumire bw'amasengesho yateguwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'umuryango wiwe. Amasengesho ajanye no gushima ndetse no gutangura ibikorwa vyiwe inyuma yuko ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere Donald Trump arahiriye gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira 47. Akaba kandi yagarutse kuri manda yiwe igira kabiri inyuma yuko manda yiwe ya mbere yari yaheze agasubirirwa na Joe Biden, yahavuye asubira kumusubirira nawe inyuma yuko amutsinze mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zisaba Uburundi kwemera ko abarundi baba muri ico gihugu rero badafise ivyangombwa yuko botahukanwa ku neza. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu akaba yamenyesheje yuko ari ubutumwa bahawe mu mubonano baheruka kugiranira n'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Umubonano wabaye kuri uyu wa gatatu Ruhuma 2025. Albert Shingiro rero akaba yavuze yuko bazokwemera ko baza, ariko abasavye ko boza agateka kabo kubahirijwe. Ariko anashikiriza kandi yuko ivyo ubushikiranganje yarongoye mu mezi 6 aheze bwaranguye. Albert Shingiro akaba yemeje yuko bikenewe kubahiriza amategeko y'ubwigenge bw'ibihugu bitandukanye. Kubijanye n'igitigiri naco c'abarabwa n'iyo ngingo yishuye ko ataco yabwiwe, ariko kandi avuga yuko azogishikiriza mu nyuma. Kubwiwe rero ngo gishobora kuba kirenga icamaze kumenyekana, aho hari hamenyekanye igitigiri c'abarundi bashika ku 462. Ni mu gihe rero umushikiranganje Albert Shingiro mu vyajeje harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kuri uyu wa gatatu Ruhuma 2025 yari yatanze icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje yarongoye mu gice kigira kabiri c'umwaka wa 2023 ushira 2024. Kandi bimwe mu bindi yagiye agaruka ko vyaranguwe n'ubwo bushikiranganje, akaba yavuze yuko muri ayo mezi 6 harimwo kugiranira amasezerano n'ibihugu bitandukanye mu bisata bitandukanye igihugu gifisemo inyungu, aho umushikiranganje avuga yuko hashizwe ko umukono ku masezerano agera kuri 17 mu bisata bitandukanye vyabaye ivya politike canke ivy'ubutunzi, nayo mu bijanye no gukingira Uburundi n'inyungu zabwo mu mahanga
umushikiranganje akavuga yuko ubwo bushikiranganje yarongoye bwarateguye mu mpera z'ukwezi kw'indwi yahariwe abarundi bakorera mu mahanga, bakaba rero kazoba kabaye n'akaryo keza ko kugira ngo abarundi baze babone ico boterera kugira ngo bagere ku mbona kazoza y'Uburundi. Imbona kazoza y'Uburundi bwashize imbere yuko buzoba ari igihugu kidakenye mu mwaka w'ibihumbi 2040 ndetse igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Harabaye kandi inganda zo guhinyanyura politike nshasha iraba abarundi bakorera mu mahanga kugira ngo bisunge imbona kazoza, iyo mbona kazoza nyene y'Uburundi, kandi bongere bahinyanyure imigambi y'iterambere gushasha bisunze iyo mbona kazoza. Ubushikiranganje rero ngo bwaragendeye kandi ibigo bijeje kwegeranya abarundi bifuza gukorera mu bindi bihugu nk'abifuza na cane kuja muri Arabia Saudite, akamenyesha ko muri ico kiringo c'umwaka umwe gusa abarundi barenga ibihumbi 10 bamaze kuja kwisumamwo hariya mu gihugu ca Arabia Saudite. Uburundi rero bukaba bwarinjije kandi amafaranga agera ku miliyaridi 10 biciye muri uwo mugambi. Ibindi vyakozwe ni uko kugurura rero ubuserukizi bw'Uburundi mu bindi bihugu, nko mu gihugu ca Canada harubatswe kandi inyubako nshasha y'ubuserukizi butoya bw'Uburundi igoma muri Tanzania. Aho rero kandi mbere akaba ari umugambi ubushikiranganje bufise mu bihugu vyose Uburundi bufisemwo ubuserukizi. Umushikiranganje Albert Shingiro rero akaba yanyesheje yuko ivyo bushikiranganje bwari bwateguye hamwe rero hakozwe hafi ibice bigera kuri 97% kugira ngo barangure ibikorwa. Akavuga kandi yuko ubushikiranganje yarongoye buzokora ibishoboka vyose kugira ngo Uburundi bugume bufise ishusho nziza mu Burundi ndetse no mu makungu abubone neza nk'uko bamye babikora. Albert Shingiro akamenyesha yuko ubushikiranganje yarongoye buzobandanya burondera ugwaruka rw'abarundi ruba rubaronderera impusha. Ubushikiranganje buzobaronderera impusha zo kugira ngo baje kwiga hanze ndetse bongere bagire ingendo shure kugira ngo abakozi baje barahura ubwenge n'ubumenyi mu bisata bitandukanye hanze y'igihugu. Umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko nawe asaba abarimyi ko amazu yoja ukwayo ndetse akava mu matongo bakabitandukanya kugira ngo amatongo yo kurima atandukane n'amazu. Hakaba hari mu rugendo yagize mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa 30/2025 ku misozi ya Camugani na Rusuguti, aho yasanze abene gihugu barijukiye umugambi wo gushira hamwe amatongo bagaca bimukira mu kigwati, aho rero bahora baba bakahebera imirima. Ku mutumba wa Camugani rero imiryango igera ku 70 yarashize hamwe amatongo agera ku mahegitari 280 harimwo ibigori. Ubu rero bakaba biteze umwimbu w'itoni 4 kuri hegitari imwe gusa, nayo ku mutumba wa Rusuguti ku mahegitari 300 bakaba barindiriye umwimbu w'ibigori ungana n'itoni 5 ku hegitari imwe gusa. Umushikiranganje Prosper Dodiko rero akaba yagize ati twari tumenyereye yuko umwene gihugu agira ati reka ndime utwanje mwitongo mfise, ariko gufata inzu zose bakazishiramwo bakaja kuzibamwo ndetse bakaja kuba mu kigwati hanyuma bagaca barimira hamwe, ivyo ntivyari bimenyerewe. Kandi akavuga yuko iryo ari iterambere biteye n'igomwe. Abo barimyi rero bakaba bavuga yuko biteze umwimbu uteye igomwe ndetse bakazoronka n'ivyo bashora muri ico civugo rero, muri ca civugo c'umukuru w'igihugu, aho umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Bakavuga yuko ico civugo bazoba bakigezeko kandi biteze neza yuko umwimbu w'uyu mwaka uzobashikira kandi bakabigerako. Umushikiranganje rero agatera kamo izindi ntara kugira ngo babigireko akarorero keza ko gutandukanya indimo ndetse n'amazu kugira ngo bave mu ndimiro maze baje kuba hamwe, ahasigaye bahebere kurima kugira ngo bagwize umwimbu. Amafaranga yababa imiliyoni 200 z'amadolari ikigega c'isi yose FMI cari caremereye kugurana igihugu c'u Burundi. Ayo mafaranga yarahagaritswe nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru RFI, mu gihe Uburundi n'ikigega c'isi vyari vyasinyaniye amasezerano y'ingurane igera ku miliyoni 261 z'amadolari. Bakaba bari bemeranije yuko bazoyatanga mu mice mu kiringo c'amezi 40. Ico kigega rero carahagaritse iyo mfashanyo inyuma yaho kirungikiye raporo y'igendurwa ryakozwe n'abahinga b'ico kigo mu kwezi kwa mbere 2023 yo kuraba ibijanye n'uwo mugambi. Ivyo rero ngo vyoba vyavuye kandi
bikaba byavuye ku kungene leta y'u Burundi yoba yarananiwe gushira ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu ku giciro cy'ibanki nkuru ku rugezo rw'ababana n'igiciro cyo ku isoko yo mu kinwa bimarshe noir, aho rero ubu ico giciro cyagwijwe inshuro zibiri n'igice ufatiye ku mafaranga avunjwa mu banki nkuru. Byongeye rero igendurwa ngo ryakozwe n'ubugenduzi bw'ikigega c'isi, ibanki y'isi yose hamwe n'abahinga batandukanye, bikaba bari kugira ngo habe impinduka, nta na kimwe ngo vyoba byaratanze. Umukuru w'igihugu rero agasigura ko gushira ku rugero rumwe canke urugero rw'ababana ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu ku isoko y'ibanki nkuru n'isoko yo mu kinywabi yotuma ibiciro biduga, aho rero kugeza mu kwezi kwa Kigarama 2024 byari ku rugero rw'ibice 36% dufatiye ku biharuro by'ibanki nkuru. Abahinga rero mu by'ubutunzi bakaba bavuga yuko bivuye ku ibura ry'ubwo buryo uyu mwaka rero wa 2025 ugiye kuba umwaka ugoye cyane ku bijyanye n'ubutunzi mu Burundi, mu gihe busanzwe buhanzwe n'ikibazo cyo kubura amafaranga mvamakungu hamwe n'ikibazo cyo kubura ibitoro. Ariko rero leta y'u Burundi ndetse na banki nkuru bakaba ataco baravuga kuri iyi nkuru ishikirizwa n'ikinyamakuru RFI, ndetse bakaba bataremeza aya makuru avuga n'ikinyamakuru c'abafaransa RFI yuko iyi mfashanyo yababa imiliyoni $200 z'amadolari ikigega c'isi yose FMI cyari carayemeranije n'u Burundi yoba yarahagaritswe, na cyane cyane ko amasezerano nk'aya ari amasezerano asanzwe akomeye kuko aba ari amasezerano yasinwe ko n'igihugu ndetse vyasinyaniye n'iyi banki nkuru y'isi yose. Tubandanirize ano makuru mu makungu, aho rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump afatanije n'umugwizatunga wa mbere ku isi Elon Musk bumvikanye yuko bagiye guhagarika imfashanyo bahora batanga mu kigo USAID. Kuri uyu wa mbere rero byazindutse bivugwa yuko abakozi bagera ku 600 b'ikigo cyo muri Amerika kijeje iterambere mpuzamakungu USAID binjira muri ordinatere bahora bakoresha ku kazi kabo ka misi yose. Abo bakozi rero bategetswe kudatonda ku kazi nk'uko vyahora ku biro bikuru biri hariya i Washington DC. Ku bari bagishoboye rero kwinjira muri ordinatere z'ico kigo bahawe ubutumwa kuri email. Ubwo butumwa bwamenyesha yuko ubuyobozi bw'ico kigo bwategetswe ko ivyo biro bikuru vyirirwa vyugaye kuri uyu wa gatatu Ruhuma ndetse no kubandanya. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru Ijwi rya Amerika VOA, iyo ngingo ifashwe inyuma yaho Elon Musk umutunzi wa mbere ku isi yumvikanye na Perezida Donald Trump ko bokugara ico kigo. Ivyo rero vyabaye uyu munsi ngo byari vyitezwe kuko hari haheze igihe Elon Musk yavuga ko USAID ari umugwi w'iterabwoba, ko rero ikwiye kugagwa nk'uko ikimenyesha makuru Associated Press cabimenyesheje. Mu gihe rero iyo ngingo yo kugara burundu USAID yogumizwaho, abahinga mu bijyanye n'imigenderanire y'isi bavuga ko byohindura ikintu kinini mu buzima bw'abakiri ku isi, ngo naho Amerika yohungukira amamiliyaridi menshi kuko yahora itanga imfashanyo nyinshi itoba igisohora. Rero bakavuga yuko yoshobora nayo nyene gutakaza ubushobozi yari ifise ku bihugu bitandukanye byo ku isi, kuko atakindi yoba ikibikangisha nkuko yahora ibikora iciye muri iyo migambi ya USAID. Ni mu gihe kandi kuva umukuru w'igihugu mushasha Donald Trump aciyamamaza yuko yari yavuze yuko aramutse yatowe azoca agena Elon Musk kugira ngo amubere umushikiranganje ajeje gukurikirana ibikorwa bya leta, ajeje gukurikirana ubundi bushikiranganje yuko buriko bukora neza. Akaba yamushinze rero ako kazi kugira ngo amufashe gukorera ubutunzi bwa Amerika neza, kugira ngo amahera akoreshe bikenewe ndetse begeranye ubutunzi butandukanye babushire hamwe. Hanyuma bakaba bihaye iminsi 90 kuva Donald Trump warahiye kugira ngo babanze bige ku mfashanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahora zitanga ku bindi bihugu, maze barabe yuko iyo mfashanyo bayihagaritse hari ikintu cyopfa. Ndetse bakaba bavuga yuko iyi mfashanyo rero basanzwe batanga mu mashirahamwe atandukanye bavuyemo, harimo n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS, aho bahagaritse baragabanura imfashanyo bahora batanga. Bavuga yuko rero izi ngingo bariko barafata zishobora kugumaho
kugeza n'igihe iyo minsi 90 izoba yamaze kurangira. Turabashimiye mwese mwakurikiranye ino burakeye yo kuri uyu wa kabiri, tubifuriza kugira ibihe byiza, musangiza abandi ano makuru twabateguriye. Nawe utaha muri burakeye yo kuri uyu wa gatatu, Imana ishishikare ibahezagira kandi mudukurikirane ku mbuga dusanzwe dukoresha kuri Facebook, X ndetse no kuri Instagram. Murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.